Mwese mwama mudushigikira buri mwaka mu bikorwa nk'ibi. Iki gikorwa kigira kabiri kuri Dikobu. Mu mwaka uheze murazi ko twakoranye n'abaririmbyi batandukanye kandi bikaba byagenze neza. Uno mwaka rero turiko dukora ku isabukuru dukunda Burundi, tukaba tubikura mu ruririmbo rw'umuririmbyi ngaha turi kumwe Auguste yahora yaririmba ngo dukunde Uburundi. Nico civugo nyene, ni iryo jambo nyene tudugirako kandi iryo tuzoshimangira kuko twasanze rimwo ubukomezi bukomeye cyane, ari ijambo ryotuma buno Burundi butera intambwe bukavaho uri bukagera ahandi, kuko udakunda igihugu, udakunda ivyo ukora ntushobora kubiteza imbere. Rero gukunda Burundi ni kimwe duhamagara abarundi bose, baba bari hanze baba bari ngaha mu Burundi, ko ari ijambo twese twoguma tugira ko kugeza tubonye Uburundi tubushikanya aho twifuza ko bushika. Naha rero tuvuga yuko ngo dukunda Burundi, tukaca tuvuga tuti tubukundisha abandi. Iki civugo tukivuza ko umuntu wese w'umurundi yocumva kandi akakigendera. Ni dukunda Burundi tubukundisha abandi, bisigura ko ubukunze ucubukundisha n'abandi. Muti none bitunganijwe gute, bimeze gute? Nkuko mubibona ngaha imbere turi kumwe n'abantu babahinga mu byo kuririmba, mu byo tugenegene. Turi kumwe n'umwubahore wonse amenyerewe cyane ngaha, afise amateka yiwe. Nico gituma tugaruka kuri uwo muco ku bantu bagiye baririmba indirimbo zigaruka ku gihugu. Uno mwaka rero nivyo tuzogaruka ko cyane, bitandukanye n'ivyo twakoze mu mwaka uheze aho twavuga tuti indirimbo zose ziremewe. Muravyibuka ko byagenze neza cyane kandi ugaruka gwarabikunze. Mugu no mwaka twavuze yuko indirimbo zemewe ni indirimbo zigaruka ku gihugu cy'u Burundi, no kuvuga indirimbo zikundisha Burundi, indirimbo zivuga amateka y'igihugu, indirimbo zigaruka ku mico n'akaranga. Naha rero mubona yuko turi kumwe n'umugwi wa Ninde, tukaba turi kumwe n'ujya mugwi abagarukira karanga, tukaba turi kumwe n'umugwi komeza karanga ingoma z'ikirundi, turi kumwe na Regimo Music Club nabo bagaruka ku mico nyene n'akaranga mu ndirimbo zabo. Ugiye kubaraba karangene abantu bakora ibintu ugasanga ni ibintu bimeze neza. Pascaline hariya Rakozwazo n'abantu bafise ibintu vy'amateka yabo, bigaragaza yuko ari abantu ibikorwa vyabo bigaruka ku mico n'akaranga. Nico gituma rero ata muntu numwe uwundi muririmbyi atokwidoga ngo kubera iki mutadushizemwo. Hari n'amatelefone twaronse ngo kubera iki uno mwaka mutadushizemwo. Ni bire turiko turasigura yuko uno mwaka turiko turakorera ku isabukuru dukunda Burundi. Gukunda Burundi naho tugaruka ku muco n'akaranga, ku ndirimbo zihagize igihugu zigikundisha abarundi n'abanyamahanga. Mu majambo make rero urubanza rwagenze nejo, abataragura amatike bayagure, twarabizimbuye cyane. Hanyuma n'udashoboye kuronka ubwo buryo yotubwira byumvikana tukaramwire dufashanya. Mugabo duhamagara kugira ngo ababishoboye bose bagura amatike ejo baze kugira ngo turyoherwe. Azo ari ibintu bisa neza cyane, kandi intumbero murumva ko atari kuryoherwa gusa, intumbero ni no kugaruka gutsimbataza uwo muco n'akaranga by'u Burundi. Majambo make rero nagoma nshimire abo turi kumwe bitabiriye kano kamo, abo abasanzwe bari kuri ya fishing ngaha bose tubashimire ko bemeye kuza kudushigikira. Nshimire namwe abamenyesha makuru, ibikorwa mukora nta mahera tworonka twobahemba, muga mwama mubikora mukitanga mutiziganya mukabikora nk'abikorera nyene. Ivyo turabashimiye. Nyakubahwa directeur ngaha mwaserukiye ETNB turayishimira ko nabo dukorana neza, twagira n'amasezerano yo gufashanya no gushigikirana, ubu bikaba biriko bigenda neza cyane. Auguste nawe tumushimire kuko n'umuntu nasanze aca bugufi cyane kandi yumviriza kandi atahura, kuko muribuka ko kino gikorwa cyatanguye ari we agifise. Hama natwe tugeze gutegura dusanga twaramwiyumviriye ko twodugira ku rurimbo rwiwe, kumbe cyasanga naratanguye kubitegura. Muga mu nyuma remera ko tuca tubikorana, aranavuga ati Dikobu cha mwifata mu minwe na mahoro. Nico gituma rero no munsi twagomba tumushimire, warakoze cyane, Imana iguhezagire. Nibaza ko tuzoguma dukorana neza, urubanza n'ugwa mbere ariko n'izindi manza ziracaza. Imana ibahezagire. Rero wewe uri kuratuyobora, nshimire event manager ngaha Greta nabo bakorana Elodie n'abandi, cyane Irebe company nabo ni equipe nziza, baradufashije no bariko baradufasha kugira ngo kino gikorwa kiranguke gere ku musozo. Rero Greta, Imana ibahezagire nabo muri kumwe. Nta byinshi novuga, turi ngaha ku bwanyu, dufashanye, dushigikirane, dukunda Burundi, tubukundisha abandi neza cyane. Thank you. iradiyo mwihangiro gihaye ari ukwerekana isura nziza y'igihugu,
ari ukwerekana neza ko igihugu cacu ari nyabagendwa mu bikorwa dukora. Mu bisanzwe ihangiro nyamukuru niryo. Rero twebwe aba batunganije iki gikorwa bamaze kudushikira tukavugana ko twofashanya mu itunganywa ry'iyi sabukuru dukunda igihugu. Niyo teme yonyene dukunda igihugu twebwe iratwenteresa gose, kuko dusanzwe dufise n'ibiganiro titre ari dukunde igihugu dukundishe n'abandi. Rero twashimye guca dushigikira iyi sabukuru kuko bihuye novuga n'ibikorwa RTNB isanzwe ikora. Aba rero turabashigikira cyane gose kuko abarundi bakorera mu mahanga barinze bafata icyumviro nk'iki bakagishira mu ngiro. Birafasha cyane gose kuko murazi ibyo turiko turabona hari abarundi atayindi ntumbero bafise atari gucafuza igihugu cabo mu bihugu barimo. Rero habonetse abarundi bafise umutima nk'uyu berekana ko igihugu cabo naho bari mu mahanga arico bashira imbere, ndetse bagafasha no mu bikorwa by'iterambere nk'uko uwarongoye Dikobu ariko arabikora ngaha mu gihugu n'abandi barangurira imirimo itandukanye mu gihugu ca Amerika. Twebwe nka RTNB ntitwari kureka kubashigikira, ndetse yanabicishijemwo duheruka no kugiranira amasezerano hagati ya Dikobu na RTNB kugira ngo dufashanye guhanahana ibiganiro bizofasha abarundi barangurira imirimo yabo mu makungu nabo kwikubita agashi kugira ngo baze baraza mu gihugu cabo. Nivyo bariko baraca amafaranga hariya, hariho abagwiza atunga bari mu bihugu bitandukanye, ariko ubwo butunzi batabuzanye hano mu gihugu cabo kugira ngo bufashe mu iterambere ry'igihugu ntaco byo bako birafasha. Turazi ibihugu byinshi vya Afrika nka za Nigeria, za Ethiopia ziko ziratera imbere cyane kubera abarundi barangurira imirimo yabo mu bindi bihugu. Rero twifuza ko biciye muri amasezerano twagiraniye dufasha ko abarundi bariko barangurira imirimo yabo mu bindi bihugu cyane muri Amerika, uko Dikobu nishira hamwe rihuza abarundi barangurira imirimo yabo muri Amerika, nabo bogira uruhara ntangere mu iterambere ry'igihugu. Nako kamo indongozi zacu uhereye ku mukuru w'igihugu cacu bama batera abarundi, kandi intambwe ibonekira kirategwa. Turavye abarundi ishirahamwe ry'abarundi barangurira imirimo yabo itandukanye mu bindi bihugu, ivyo bariko barakora baruguruje konte kugira ngo bafashe biboneka mu iterambere ry'igihugu cabo. Twebwe rero abantu bose baza bafise uwo mutima wo kwerekana ibikorwa by'iterambere ko bararangura mu gihugu cabo, abo turabashigikira. Rero nico gituma twahisemo gushigikira cyane yisabukuru kuko izo birimwo abarundi batari bake barangura imirimo yabo hanze y'ibihugu, kugira ngo abatarumva ako kamo bigwa barategwa babone kukumviraho. Rero nk'abamenyesha makuru natwe namwe murafise uruhara ntangere kugira ngo iryo hangiro turishikeko. Dutegerezwa gufasha ko igihugu cacu gitera imbere biciye mu barundi baranguriye imirimo yabo mu makungu. Rero dufashanye, ejo mu giteramo message nk'izo zizocamwo, amajambo azovugwa ndazi ko cyane arayo guhamagarira abarundi baba mu makungu kwitaho igihugu cabo, gushira imbere igihugu cabo. Abaza guca amafaranga hariya bakayazana mu gihugu nukuri abo turabashimira cyane. Rero dushima intambwe kirategwa, dutera n'intege n'abandi kugira ngo bitaba ko kama. Hanyuma ivy'integuro babishikirije, hariho n'ubijejwe araza kubivuga neza ngene biteguwe. Rero duhamagarire abarundi bose ababishoboye bazoze muri isabukuru, batera intege abazoba bashitse ngaha, ndetse batera intege na Dikobu na RTNB tuko turatunganya iki gikorwa, uko twifuza ko igikorwa nk'iki isabukuru nk'izoba buri mwaka. Mu mwaka uza tuzoraba intambwe tuzoba twateye, tuzoraba ibizoba byavuye muri ibikorwa tuko turakora kugira ngo noneho duce tubona ibindi twokora. Rero muri make nivyo twebwe ihangiro rya RTNB nuko dushigikira uwo wese aza ashira imbere ineza y'igihugu, ashira imbere imico kama, kubahiriza imico kama y'abarundi, ibica bikurikira iterambere ry'igihugu cacu tugira amahoro.
banje kubaramutsa kandi abagumbiye ko nenda bakumbuye sivyo none hama ikintu ca mbere na mbere nabaza gushimira Imana rugira byose tugeje hano mu kino kibanza yaduhaye n'ubuzima kandi katugabara igihugu cacu ciza cy'u Burundi. Hama igikurikira kashime cyane vyimba mutima mbere uko shimira Dikobu cyangwa Etenibe maze shimira abamwe bwa journaliste mwambaye hafi kuva kera cyane hano tuzinanye kuva kera cyane sivyo none bamfashije urugendo rwanje kugeza no munsi banova bose baracarimo bagisindikiza batarambirwa ubu murabona ko tugeze ahantu ibintu bizohava biza birenge no ngaha ego hama rero reka mvuge nti reka fate ndayegeje Samuel asaza duserukira mu aho twatsindaro muri Amerika aho twagiye gupagasa Imanamba ndamushimiye cyane ko n'umuntu yumva icyumviro cy'iwanje arandemurura urazi ko wikoreye nkino nzu yose umuntu agaca yikuremurura atishira ntabwe ngo turatugabane shira hasi je ndagutwaze mumumpera amashime cyane ndamushimira cyane ko isa kudukunda Burundi ni ikintu cyambayemo kuva kera ariko nkabura uburyo no bikoramwo ariko ndagishimira Imana ko ufise Dikobu na radio televiziyo by'igihugu cy'u Burundi kuko nibo bantu twatahuganira kino ciyumviro ngira ngo nankifise indirimbo imwe directeur ndirango yari indirimbo imwe nyene dukunda Burundi ntari bwari bwaronekera amasalamu yayo no kuvuga isabukuru atangwe gutegurwa neza na neza mu kwezi kwindwi itariki 15 niho yamumubonano directeur giye kumugirira n'umugambi wisaba ko dukunda Burundi fise indirimbo imwe yonyene yakaranga ariko nayikoze fise aho nshaka kuja naho nshaka kugeza igihugu ciwanje ariko n'indimbo yampaye umugisha irampa amakonsere menshi irampa ibitaramo byinshi iramenyekanisha n'abantu benshi yabitumye nicarana n'umwubaha ngaha narwa nifuza kubona umunsi turicaranye ukuvuga ko umuntu wese nuko notera intege akazi kose uzokora waba umujournaliste waba umurimyi wakora icyo kintu utarebye umuntu ngwara gutwenga ahubwo gureba intumbero yiwawe gusa sinishimye mugo nara kwintumbero yiwanje iriki uyu maze kuba urugira iciyumviro kishobora kwicarika abantu babo wankaba murumva ko niteka Imana bayaguteye nanjye mu mpamashirega Imana yarampezagiye Imana yarampezagiye ko yampaye abantu n'ibintu bizoza ego kwa rugushima rero reka shimire timu ya Event Manager n'abakorana no kuvuga biragoye ko kuri mu mahanga bakantu bakaza bakaraba iki kibanza bakagifata bakishura amafaranga gakora amakontra mu kibanza ciwawe nubwo bavuga ngo ntanyamira ibura gahonze ariko ni byiza turabivuga kandi byiza bari byo byishi kuko biba biboneka namwe mwaze ngakubera ibyiza muje kuraba sivyo none cyamuje gutanga kintu no saba rero nkuko mura mubikora ndazi kuri mu gitayeho ndabasaba izino nkuru cyangwa ino nkuru uyandika ubunyene mukanyeze koronka amarinki nimwe naje mutatu wa site nagutana inbox akuriza ile iko wapi aba nababonye n'amanimo ndayafise okay karagaciyemo nuko rero isako dukunda Burundi baza ko muzoshikira imyaka yose hari abantu bavuye bibaza ati kubera ikimaje muri arena abantu bato kada kigigwe ko nuko mutakibajije mugo mageze ukibaza bavuga ngo ya mbere baramena kandi hana harondeye kugira ngo mbanze nodara banshigikira iyo nza kushira isabukuru mu nk'ahantu mu Kamenge cyangwa ahandi hantu mu Kanyosha byari kugana ko Dikobu yizera isabukuru sivyo nogaje kuba president ariko uno munsi bamaze kona kubikina ko tuyitwara ku matere naite nibe yabonye ko bikina ko tuyitwara ku matere mu mwaka uza rero ndabizeje ko isabukuru dukunda Burundi izoba mu gihugu cyose kana iki cyosabwa cyose tuzogera uno munsi iyivuyemo dutangura gutegura iyindi turifuza ko isabukuru dukunda Burundi n'umwana azovuka jewe nzopfa mu giciviro kizopfa kandi nudoba hari abantu benshi baca bavuga ngo nuko mutwisha gukunda Burundi twe ntwigisha abantu gukunda Burundi turabibutsa kuko buri murundi wose yemeye kuvukira ngaha yamaze gukunda Burundi mugabo rero harabo turavyiyibagiza na cyane cyane imico nakaranga byacu imico nakaranga byacu nibwo butunzi bwacu bw'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi iyo ugiye muri Amerika ukagenda mu Buganda nusha ugende mu Rwanda tura imico imwe imeshaka gusa ariko ugiye kureba neza na neza ahubwo ndibusenga bore wose araza kumbarira intore yo zavuye kiya kintu cyawe uzokibaza intore nibaza kuzari zo mu Burundi muguru umunsi mu Rwanda ziri sinzi ivyo n'imico yiwacu ngira ngo ndacene gahunda za kumaza n'ubusi ntacika takimbariye naco tuzogikurikirane tumenye ibigize Burundi bwacu n'imico yacu bigaburira igihugu cyacu n'abana b'u Burundi nyene biwacu bazoza nejo na hirya yejo igiti cipera kirama kitari bwige ndashobora gukora ukunkarara amajoro ngira gute niyumvira kugira ngo ninanapfa hazopfe imubiri mugabe zina ntize ripfe sivyo none nifuza ko uri murundi wese yogira icamari igihugu ciwe muco ushoboye ushaka ko namengo ngo gasitagize ibintu biri haye oya harakantu gatoya wokora konyene
kagatuma igihugu kibaho n'abarundi bakabaho. Twebwe nk'ugwaruka cyane cyane nk'abantu n'abamenyesha amakuru bose ndabona n'ugwaruka gusa. Izi nguvu ni nyinshi tuzishize hamwe twese. Tukavuga tuti twiya dukora ikintu. Umwe wese azana ikiyumviro ciwe ntayitinye. Naye ikiyumviro cyanyeza gutinya kukishikiza directeur cyangwa samwe cyangwa ngabure yose cyari gupfa kandi cyari ko nari kwanisha igihugu sivyo none. Umwe wese icyumviro azogira. Hondera uwukibwira yaba umugenzi wagukuriye yaba inshuti yawe hari gihe dushobora ibyo ugikora ariko uburundi bwacu ntibuzubakwa n'amafaranga avuye mu mufuko kuko uburundi twavutse abadutanguriye yari isigaragara hararimwe barafumbira unumuswe turajya twese uba kuba baradukoreye nako ndavuga igiti cipera kirama kitayibwije nawe kora ibintu kugira ngo abandi baze bakwamure ku ibindi ivyamwa by'ivyo wakoze reka rero sidabarambire kwa kubashimira no kubakengurukira na cyane ndasubiye kuvuga dikobu na dadituvize by'igihugu ETNB yandemuruye iki gikorwa ntihande mukusendemerewe nari ndemerewe kubera murabizi nawe umufuko murabizi ko iki ni gikorwa gikomeye cyane urashaka kwikorana uragikora mugabo haraho babara mugabo kubera bene ko ndavuga icyo wiyemeje gukora n'umuntu nuyaguca n'intege uravuga ati je ndagenda hano hari baje muri sebeshi banciye intege mubona ubusina babonye baje muri interview nuko babura ko dikora kandi byanezereye sivyo none hari n'abajournaliste ngaru batasha postinga affiche yiwanje mugo ndabatumye kumbwira ubijejwe si umujournaliste wese aze kugira ngo agumaza yumve bya vyumviro byanje hari hazogera igihe nawe akikubita gashi akafate Auguste kandi ndamushigikiye sivyo none ikintu kitwica abarundi ni imbibe zo mu mitima ugwaruka tureke imbibe z'umutima zirakwica n'umuryango wawe zikica n'inyungu z'igihugu kugira urwango kugira ishari kugira inzigo iyo n'umukoshi umwe utanara hamwe uzigera wikurizako gira ubumwe bana n'abandi neza wicishe bugufi ufise ivyo ushaka gushikiriza vyawe ronda abagenzi bo bibabwire ntibazobitahura kumwe ubitahuye n'utabitahuye bafate kumwe ndababwiye gucyo kubera yuko hariho impanuro nyene cubari mutambukanye mukuru igihugu yampaye kuko yabonye ngiraga ikindimwo aravuga ati uzusangize n'undi gwaruka urabasangiza umutima w'ubuntu n'urukundo urabasangiza guca bugufi mwama mwabonye n'icyo bari mukuru igihugu cyacu cyo cyundi buryo aciye bugufi aca mu bantu ugasanga yicaye bwana hari umujournaliste unamubwiye ikintu kugira ngo yango jewe ngo aya kabisa kuhajya wapi umujournaliste n'umuntu akomeye nivyo turabizi murakomeye ko nimwe mutuma ibintu bigenda neza rero mwamwe rero nimuzane mudushigikire mu mico n'akaranga no muziki ndundi atanumwe mutoranije atari Auguste atari yindi abantu twese mudufate kumwe umwe wese avuga ati umwe wese nk'ubu avuze ati ndira fata ibintu ndabishire mu minwe yanje imico n'akaranga ndabikore ku bice bitatu kuje mvuga ko turi ku bice bitatu ndabise ku bice 100 biraza gushoboka mwebwe nyene mubikoze kuko izi nkuru zacu nizo zizagugira kure ku bwanyu ego tugira amahoro rero dukunda uburundi twudisha n'abandi dukunda uburundi dukundisha abantu sabe ugwaruka